Kuba taramenya neza bonjour mesdames messieurs les fando twama dukengurukira Imana udabishaka naho onye uri umupagani tumuhewe. Yes, numeshe makuru ku basanzwe banzi benshi bamenyereye nkora muri bujahit ariko ngo ukiri muri bujahit benshi barakumenyereye yo n'amahiti nyene muri bujahit byagenze gutega blog uve muri bujahit bahumuje ntabyo yavuze yaratinye ngani kubera ari muri bujahit ngaratinye kwa mukubita babwire kuri Sanista Steve ati je ikindi cyatumye mvawe icatumye mva muri bujahit hanini uranavuze yuko muri bujahit wari umwana ubure Beni yarakuze bantanguye kubankira umwana kuko iyo ataba budget sinakubaje no kubunzika ni interview no ari kuyima Beni katashikira cyane avuga ati jewe ndagiye ndavuye bijyanye why wahisemo kuja niyo TV utahisemo kuja mu yandi TV tuzi kama TV ari meshi cyane yes rakabya niyo TV sinakanoti cyane hari n'izindi zandondeye mbuzifise n'agafaranga vraiment kandi ziri kuri hit nize zakurondeye muri niyo TV nimba atari banga akanoti baguka avuga ati jaga karanditse ku mutima je nka Benichou nakahegaje urumva kiri muri bujahit TV ntanzu yari kugura ngo nta modoka ari kugura ngo kwa niyo TV agiye kugura inzu n'imodoka kabisa very soon ndagura imodoka usanzwe uri n'umusore je n'umusore bari gusa uri en couple ndi en couple oui muramutse nesheri abanyagitega dabazi zishobora kuvuga izina giwega yes kumbure abakunzi basanzwe bakunda bujahit mgume mu following bujahit mgume mugira subscribe kuri bujahit abasanzwe mukunda niyo sel muvuza kukurikirana ibiganiro vya Beni ni kwa kundi nyene ni bonjour mesdames messieurs les fans de music industry this is Niosel TV the one of the best and for this industry Bidi kuri magro kumwe na Beni behind the camera ni Dorsel urumva ko izina ryawe ugomba gusana Niosel wewe uraza kunyandikira inbox ndakwerekesha kuri tubikora Benichou kuva muri bujahit TV ubu ngari kwa Niosel kandi gane na Niosel azo na Dorsel nyuma ya kamera kugira babandanye mugana ngenda gutora mu cameraman nta kundi Hello bakunzi ba Sanista TV nkuko mubitwa amatubazanira ibintu biri update ibintu biri à jour mwamaze kwibona kuri MIC muri kumwe na baddest behind camera ni Dorsel man twako turatembera abahungu tugiriwe bakwe duhuye numwe mu byamamare ku ma TV online reka twanze tumuramze vibro meznez yego ni boman abatakuzi ndegarasta je nitwa Beni ni Beni ngira bamaze kubona kuri kamera baza kumenya ni Beni nde bibwire bien sana kuba taramenya neza bonjour mesdames messieurs les fando ninde Sanista TV ngo toma tubikora reka tonze dukengurukira Imana acho bimenya yikengurukira twama dukengurukira Imana udabishaka naho onye uri umupagani tumuhewe Benichou twahuriye mu ntara ya Gitega wari wazanywe n'iki gabro jewe mbona ari mu kazi mugabo sinari Igitega sinari naje gukorayo ariko navuze ati reka nci Gitega ndabe ko ari ibintu nonkera abantu vuga abakunzi banje basanzwe bankurikirana ariko ibikorwa twari dufise nyavyo byari vy'ingozi twagiye gutanga ibintu by'imfashanyo nyene ku bana bari basanzwe bagwaye ibintu by'imvunja tuvuga ati reka tudevie tuji Gitega hama turabe ko situation ikona karere kameze ko ho hari ibintu nyene hari ama content nyene atandukanye tuvuga ati nihagera turareyo hama umuntu acakoroka nyene amanuki BJ na Benichou avuze ngo yari mu bintu by'akazi wari gukora akazi akagabashe TV online nyene cyane yes numeshe makuru ku basanzwe banzi benshi bamenyereye nkora muri bujahit ariko usiyo nkibarizwa undi muri Niosel nyene niyo size nkoranya bati nakarikaze ko kumenyesha makuru nyene tukiri ngaho nyene gashango ntukiri muri bujahit benshi barakumenyereye yo n'amahiti nyene muri bujahit byagenze gutega blog uve muri bujahit bahumuje yes kumbere narabivuze muri interview nakoze muri bujahit nyene ntabyo yavuze yaratinye ngani kubera ari muri bujahit ngaratinye kwa mukubita babwire kuri Sanista Steve ati je ikindi cyatumye mvawe icatumye mva muri bujahit hanini naho nyene naho yanciriye mu njambo reka kumbere ndakibasubire muri kujya nyene umuntu arakura kumbure ibintu birahinduka contrat ziraba renouveler kumbure hari hageze kumbure contrat iba renouveler cyasanga nasavye ibirenze cyane bagera kumbure hari batoyi banje bari bagikora muri bujahit avuga ati kumbure reka ndabe kuno bikora mu bundi buryo cyane bibabwira ko bidashobora gukunda ko bandanya nkora kumbure agafaranga kata umva mwamwafu ya kanoti muri bujahit uranavuze yuko muri bujahit wari umwana ubure Beni yarakuze bantanguye kubankira umwana kuko iyo ataba budget sinakubaje no kubunzika ni interview no ari kuyima ni na Beni avuze ngo akanoti mbasha mwamwafu ya kanoti
gakeyi cyangwa bashaka kongera byinshi by'umurenge. Kumbure nabo nyene bama bifuza iterambere kuri Beni nico gituma nasanze nasavye kare kumbure nabo nyene babonye ko bikwiriye avuga ati Beni wakuze ugenda ukura n'ubundi amafaranga bari babonye ko niko nasavye ko byari bikwiranye n'igikuri nari nsanzwe mfise kuko hajya ukungana no musi kuzobunganije sivyo none kuko abanzi ngitangura muri bujahit nari nkiri umwana muto cyane ubonye narakuze nibo bankujije nibo banyigishije byinshi ntarinzi muri entertainment narige nivyo ghostinga cyane. Ya mbe ubu bavuga ngo Benichou yavuye ngo muri bujahit. Amakosa bari kuri Beni canke bari kuri bujahit. Canke n'ibintu mwavuze ati reka tuvana nuku abantu ntibabimenye gusa babonye waravuye gusa. Ni naho bujahit yanakurondeye kubaza gituma wagiye. Nta makosa arimwo kubera byose biri mu masezerano. Sinovuga ngo hari ikosa ku ruhande rwa bujahit canke ku ruhande rwa Beni. Beni katashikirije aravuga ati jewe ndagiye ndavuye bijyanye umuntu wese afite strategy yiwe akoresha kuko hanini kenshi tumenyereye yuko abantu benshi iyo bagiye bagenda bavuze nabi cyangwa bakagenda bivanye n'ukuntu baba babayeho n'umuntu ariko je nashimye kubitwara buhoro kugira ngo sinsange abantu narabacanze kugira ngo niyo nari ngiye hage hameze neza cyane komenda ndahategure neza n'abantu nari nsize muri budget ko nabo nyine basigera hameze neza akarere kameze neza cyane. Why wahisemo kuja niyo TV? Utahisemo kuja mu yandi ma TV tuzi kama TV ari menshi cyane. Yes, rakabya niyo TV ma YouTube channel kumbure ariko araza akora neza cyane novuga ni one of the best for this industry abidi nkuko namanda bivuga. Yes, kumbure ni ma TV online arimo novuga arimo abantu bakora neza. Arimo novuga abantu babashinga nahe abantu novuga bafatana neza. Nuvuga abantu bafise ivyumviro bakona amapana manene kwa Kiswahili. Yes, kumbure nanu hameze neza tu uburyohe bwose burahari. Muravima muri bujahit yavuye kubera kanoti mugandi yagiye ngo ni kubera ameze neza. Ho no usanga kanoti ni kaba gatozo cuvayo ga bro. Kanoti sinarinze mvuga kumbure n'abantu bakora nkurikina barazi ko muri nyose harimo kanoti kanini cyane. Kumbure naba wumva rinze wumva Beni arinze avuga ati abantu bandeze nkarinda kuvuga ati no musi ndahagarikije gukorera abantu bari basanzwe bandeze nkagenda ahandi kubera agafaranga urumva yuko agafaranga yuko nari nkurikiye kara agafaranga gafaditse. Ya niyo TV re tuvuge kariyo mu ma TV wabonye kariyo ishamaga noti gakomeye cyane. Sina kanoti cyane hari n'izindi zandondeye imbuzi ifise n'agafaranga vraiment kandi ziri kuri hit. Nize zakurondeye. Shaka ndabivugire ngabanye oya kumbure reka tureke kwa promotinga gusa zirahari abanyandike barabizi gusa navuze ati nishobora gukorana bivanye na plan yanje kumbure n'akarere kanje ukuntu bivanye n'ukuntu nagateguye mvuga ati reka nshime niyo kumbure harimo ibice 90 nuvuga kwijana cyangwa 98 nkuko kwijana kuvyo je nari nifuza yuko nokora bivanye n'ukuntu byonyorohera mu kazi kanje sanzwe nkora. Ya muri niyo TV nimba atari banga akanoti baguka avuga ati jaga karanditse ku mutima je nka Benichou nakahegaje mvuge amafaranga bampemba. Wavuze ngo arakanoti gateye ubwoba. Ara amafaranga vraiment kweri gusa sinobivugira kuri kamera gusa n'amafaranga menshi vraiment kandi n'abakunzi banje n'abasanzwe bakunda Beni ni ibintu bamwe byo bansabira kuva kera ati Beni ibi bintu bizokubesheho uzoronka amafaranga unuvuga ugure unuvuga inzu yawe ubesheho kugira umuryango wawe. Yes, kumbure nuvuga n'amafaranga menshi naho nuvugira kuri kamera. Ya urumva kiri muri bujahit TV nta nzu yari kugura ngo nta modoka ari kugura ngo kwa niyo TV agikugura inzu n'imodoka. Ya kabisa very soon ndagura imodoka. Usanzwe uri umusore? Je ni umusore bari. Gusa uri en couple? Ndi en couple oui. Muramutse nese. Hi. Twande batari ba. Man ushaka umuntu nkaraga bro. Nta nomje. Oya nta zina ndakubwira abanyagitega ndabazi. Cyane bari muri niyo TV no wakuriki. Oya abanyagitega ndabazi. Zishobora kuvuga izina giwe ga. Ya reka sha Benichou tukuriye ko bandanye uko wagura vuga kwa Gobo Manuke. Ngira Manuke BJ ko urangiza sinzi ko harakaja mugira bujahit TV na niyo turangiza tuguseze. Yes, kumbure abakunzi basanzwe bakunda bujahit mgume mu following bujahit mgume mugira subscribe kuri bujahit abasanzwe mukunda niyo muvuza kukurikirana ibiganiro vya Beni ni kwa kundi nyene ni bonjour mesdames messieurs les fans de music industry this is Niyo TV the one of the best for this industry abidi kuri magiro kumwe na Beni behind the camera ni bro Dorsel ariko si Niyo no musini Dorsel no si Niyo no musini chino ya and Sanista TV. Yeah, ugira subscribe kuri Sanista TV hama ugira like comment nashaka kubiganiro byabo bose kugira ngo abanyagitega tso turamenya makuru yawe ntibize bisaba ko turinda kuduga kugira tubibaronderere. Yes, kumbure nivyo. Ya wewe ukurikirana Sanista TV wayibonye ari Benichou kuva muri bujahit TV ubu ngari kwa Niyo kandi gane na Niyo azo na Dorsel nyuma ya kamera kugira babandanye bakora umuti. Dorsel urumva ko izina ryawe ugomba gusana Niyo wewe uraza kunyandikira inbox ndakwerekesha kuri tubikora. Mukoro ugire subscribe comment na share turabakunda cyane urugendo rwiza bro. Mugana ngenda ndagutora mu cameraman nta kundi pro man. Safi.
Sunny Stars.